gushikirwa n'iki cange kiriya bishikira abantu. Umukozi w'Imana ni umuntu. Iyo habaye ikintu societe yo kwita ikibazo kikaba cyashitse, sinamanifuza ko abantu babanza kuvuga umukozi w'Imana imbere ko bavuga n'ivyo kimuboneka ko cyane ivyo bikorwa vy'Imana, ariko bagaruke kubijanye n'umuntu. Samavuta bagabanutse kugira ngo umuntu aje mu cyaha. Kuja mu cyaha nukukigwamo, nce kumavuga ngo nukukigwamo nimba atari umuntu yabibamo buri munsi akakigwamo, mico gihe na muntu apanga kunyerera. Nitwo kwifuza ko abantu banyerera, nitwo kwifuza abantu ko banyerera, ariko umva ko yaguye mu cyaha. Nimba rero byashikiye uwo ntazi, hama icyo yokora niki kimwe ukwihana umuntu yashaka guhitamwo mu burongozi Imana imuhaye. Kwihana hariho kwihana kwinshi, hariho ukuja kuganira n'umurongozi cange ubundi mu leader. Hari ahandi Bible ivuga ngo mwaturiranire ivyaha vyanyu mubone gukira ingwara zanyu, kugira ngo nukigira ibanga ukacatura kugira ngo ntihabe izindi consequences, kuko ni Bible ivuga mu gitabo ca Yakobo. Hariho uwundi ashoboye kuvuga ibishengero ndongoye reka ngende ndarihagarira imbere nemeze yuko nagize fopa mvuge. So bivana n'uburongozi bw'umuntu uko yarongowe n'Imana. Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Joshua. Ndakura mukije. Namahoro cyane Patrick. Mumeze neza. Kumererwa neza n'umugabane wanje kuva ndi muri Kristo. Dore iki gihe wari wanditse ku bwa mbere yari Big Fizzo yagutanguye mu nyuma namusubiza mu nyuma uranamwandikira umubwira ati ndabona ko mu misi uzokizwa uzoronka agakiza, kuko aho nyine uri muri ivyo urimo mu myaka iheze tugifite ishusho ya kera twari tubirimwo tutarabona ubwiza bw'Imana. Urakoze cyane gusubira kandi kuvuga kuri inshuti yanje nkunda Big Fizzo. Nizera ko umunsi mazovuga ubutumwa zoguma ndabisengera, kandi nizera ko tuzobibona biseruka. Ico novuga ku bakiri bato, ico bitugwaruka, icambere no kuba maso, kuko iyo umuntu atamenya ibihe arimwo ashoboye kubiba mu kutariko. Ari ibintu rero cambere iyo tuvuze kuba maso, umuntu ashobora kubaza ngo kuba maso ni gihe atari impumyi, ariko ari kutabona kwinshi. Iyo umuntu asinziriye nabona umuntu asinzira ryari opportunity ari ngaho, ariko ntayiko arayakoresha. Icambere opportunity y'umusore cyangwa ukiri muto ni inkomezi ziwe. Iyo umuntu ari mu kinogo bisigura ngo arahana atabona imbere. Iyo umuntu ari mu mwijima mu kutamenya ico bita ubujuju, Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanje burahona kubera kutamenya. Iyo rero umusore yibaza ko azobandanya ari umusore, n'umukobwa yibaza ko azobandanya ari umukobwa, abasamaye, kuko muri uyu mwanya akiri muto n'umwanya wo gukoresha inkomezi mu bintu vyo. Turavye neza isi tubayemo ibayeho ikoresha ugwaruka mu bibi byinshi. Turavye Bible tubona Imana yakoresheje Dawidi akiri umusore, ikoresha Samuel akiri umusore, Yosefu akiri umusore, mbere na Yesu yatangiye ibikorwa vyiwe mu myaka y'umubiri, aboneka mu myaka mike. Bisigura ngo akaryo naka cyambere no kubigisha kumenya yuko uyu mwanya niwe igikorwa cyose gisaba ko bakorana inkomezi, bagirana inkomezi. Kuri twebwe tubanza kubatumira ku buzima bwo kunywana n'Imana. Dufite abakozi b'Imana benshi batandukanye nabo bubakana, tukaca tuvuga ati ni bwahe ubutumwa bwiza cyangwa izahe inyigisho nziza bariko barahereza baba Kristo muri rusange. Uno munsi dufise umwe mu bakozi b'Imana yemera avuga ati jewe ndasavye ikigongo, naravyarashitse isanganya ndarigwamwo, ariko mumbabarire. Umuntu akaca yibaza ati burya iyo umukozi w'Imana bishitse agasambana hama akabisabira imbabazi arazihabwa. Gushikirwa n'iki cange kiriya bishikira abantu. Umukozi w'Imana ni umuntu. Iyo habaye ikintu societe yo kwita ikibazo kikaba cyashitse, sinamanifuza ko abantu babanza kuvuga umukozi w'Imana imbere ko bavuga n'ivyo kimuboneka ko cyane ivyo bikorwa vy'Imana, ariko bagaruke kubijanye n'umuntu. Nuko bishikira abantu benshi, n'ibintu bishikira abantu benshi. Bavuze ngo abatandukanye ukuntu ni kwisi yose birashobora gushikira abatandukanye. Ico novuga ni kimwe, iyo abantu bavuze ngo mbega bariko barerekana iyo shusho ku bantu, sinibaza ko
vuga ko babaye babi kubera ko ico bakoze kimwe abantu bababonye ko kuko ariyo nabandi bashobora kuba bakoze n'ibindi bitigeze biboneka mu ncamake tubifashe en ensemble tugasanga umuntu wese ashoboye gushikirwa n'ico yoshikirwa igikuru gikurikira ni nyifato nyayo kuri uwo muntu peut-être ikintu iki cashikiriye n'ikindi coshikira n'undi n'ikindi coshikira n'undi iyo nyifato nico kintu twoganira muri ico gihe inyifato inyifato bakwiye kwifata imbere y'abakristo asanzwe abwiriza abwira ubutumwa bwiza bw'Imana iba ari nyabaki. Iyo habaye par exemple gutandukana si kibazo cy'umuntu umwe. Umukozi w'Imana yari umusore hanyuma aragira mariage ariko ubagize mariage asanzwe afise inda ikavukira ku mezi 3 uko bayivuga ari imbere y'abantu atwara bigenda gute yitwara gute nihe inyifato akwiye gukora muri rusange. Inyifato ya mbere ni ugusubira kubereka ko ivyo twabigishije ari byo natwe twemera kuko tusanzwe tuyobora abantu nabo nyene bakora ivyo bintu nk'ivyo zugira ngo nimba twayigishije abantu yuko bakwiye kwihana inyifato niyo yonyene kuko kuri twigisha niko kuri gucika ubuzima bwacu mu ncamake sinumva ko bifise ikindi vyo seruramo kiretse narigishije abantu nimukora icyaha niyo nyigisho nabwiye abantu nimukora ibi n'ibindi mwabikora Imana iri ku ntebe y'imbabazi mwihane nimba rero byashikiye uwo ntazi hama icyo yokora niki nikimwe n'ukwihana ukwihana umuntu yashaka guhitamwo mu burongozi Imana imuhaye kwihana ariho kwihana kwinshi ariho ukuja kuganira n'umurongozi cange undi mu leader ari handi Bible ivuga ngo mwaturiranira ivyaha vyanyu mubone gukira ingwara zanyu kugira ngo nukigira ibanga ukacatura kugira ngo ntihabe izindi consequences kuko ni Bible ivuga mu gitabo ca Yakobo hariho uwundi ashoboye kuvuga okay ibishengero ndongoye reka ngende ndarihagarira imbere nemeze uko nagize fopa mvuge so bivana n'uburongozi bw'umuntu uko yarongowe n'Imana nico no uvuga kuri yo ka nukuntu umuntu yumva yarongowe n'Imana cyangwa Imana yamuganirishije mu kukivuga kuko abantu bagira amashwa atandukanye abandi bavuga ngo amaranga mutima atandukanye cyangwa ukuntu bafata ibintu mu buryo butandukanye iyo nishuye gutyo rero nishuye en ensemble kuko ico twigisha abandi tubigisha iki tubigisha yuko badakwiye kuba mu cyaha sigira ngo ico tubigisha tubwira ngo nimba ukigiyemo barakuguyemo cyangwa ukiguyemo ihane so inyifato nimwe uko turaba Kristo mbere ko tuba abakozi b'Imana no kwihana birashaka ko umukozi w'Imana rimwe na rimwe amavuta ashobora kugabanuka ugasanga yinjiye mu cyaha. Kugabanuka ko amavuta siko kumutwara mu cyaha icyaha ni indi territoire icyaha ni gitinya amavuta sa amavuta bagabanutse kugira ngo umuntu aje mu cyaha kujya mu cyaha nukukigwamo nce kumavuga ngo nukukigwamo nimba atari umuntu yabibamo buri munsi akakigwamo mico gihe na muntu apanga kunyerera nitwo kwifuza ko abantu banyerera nitwo kwifuza abantu ko banyerera ariko umva ko yaguye mu cyaha icyo rero nikimatanye na gato nuko amavuta yagabanutse kuko umuntu agizwe n'imwemu umushaha n'umubiri muri ico gihe ni giki cyatewe icyaha kenshi usanga gituruka mu bigumbagumba arizo santima arashobora no kuba agifite n'amavuta menshi cyangwa afite n'ayarenze kuko ugiye kuraba muri histoire Dawidi yarakira afite amavuta y'ubwami igihe yagiye kuri Betsheba ni suko yaragabanukiye amavuta sikintu kijanye n'amavuta amavuta ni indi territoire ni matanye n'umuntu ntagwa kubera ko amavuta yagabanutse peut-être ibindi byo kurikira chama kezi nibaza yuko ngenga umurongozi w'ishengero tugende genda rongo ishengero sivyo umuntu arakoze icyaha iyo umuntu akoze icyaha akitahura wewe wibaza ko uhagaze icyo gukora niki no kumuba hafi uyo n'umuntu yitawe ndiko ndavuga muri eglise mu ncamake turi mu ishengero vyagenze gutyo ariko uwo muntu mu ishengero je ndongoye harimo n'abandi bajene bari kumwe nawe tuko turavuga chorale par exemple birashobora gushika uwo muntu nkamubwira areke kuboneka kuri podium kuririmba kuko apana gusa kubera ko akiri mu cako kugiye gisaba imbabazi yababariwe Imana ni nyene imbabazi niko twigisha ariko kugira ngo abandi nabo ni babaye nko kumengo batewe intege yo gukora ivyo undi yakoze nico gituma tumushize gato aleka sukumu kurako kubera ko ari mu cako kugiye asavye imbabazi yaciye ababarirwa niko tuzimana Mana yambwiye itariki 7 z'ukwezi kw'indwi mu ncamake twe tuma Bible turaziko 7 ari gitigiri cyuzuye Imana ari mu misi 6 umunsi w'indwi iraruhuka 7 ni gitigiri cyuzuye ugira soma histoire ya Bibiliya kuri twebwe n'igikorani ca citwa ico gitigiri nyene ivyuzuye rero ni tariki nziza
Imana yaduhaye hama ntituzokugira duhindura ibaye kuwa kabiri tuzokora kuwa kabiri benshi bambwiye kubera ko ukora igikorane kinini cyo kuri terrain kuwa mbere kubera ko utogikora kuwa Mungu uko ni gutangura kuyoboka abantu kuruta kuyoboka Imana nimba Imana yavuze itariki indwi naho yogwa kuwa gatatu uzokora kuwa gatatu ariko umuntu avuga ngo abantu niho babitahura iyo uri kurakorera Imana ni vyiza kurondera ko Imana igutahura kuruta ko abantu bagutahura harabaca babona ibintu biri big bimeze cyane ari binini cyane bakavuga ati koko zijya noti zisukamwo muri burya butumwa bwo kubwiriza zirongera zikagaruka canke gukorera Imana koko vyukuri ubibona binini bivana nuko nabona Imana yiwe kuko umuntu wese afise Imana nini bijya nivyo yita bito wabibonye binini bivana n'ubuto bw'Imana yiwe ko biragoye ko genda bibona binini n'ubunini bw'Imana ndiko ndavuga mu ncamake ubibona gutyo abari ko arabona Imana nka ntoya ahubwo twitege kubona ibirenze na biri iyo vye rero ngo mbega buryo buragaruka nabaye mwisi nkora concert barariha ku muryango ariko mu bikorane na numwe ariha bisigura ngo ukizwa niyo nyungu nyinshi birivuga ngo abazoshikana benshi mu bwami bazokwakaka Imana nayo niyo reka guhezagira bayo nibuka igihe kimwe nkikora ibikorane akandagatange nk'akarorero twakora ibikorane ku mashuri hacagera igihe tukora igikorane kuri ETS hako baduha ishure rimwe baca baduha sale yose nani faraga ryo gufungura nari mfise hama ndabwira Kevin yari hafi yanje ico gihe ndabwira byari kuba ivyanje naho vyose aba 10,000 nibishoboka ariko kuba ari ivy'Imana naho vyose aba 1,10,000 bikananirana no cangira ikibazo kuri iyo Mana kuko ni vyayo Imana yamiseruka ku vyayo mu nzira nyinshi ikoreramo hama turakora igikorana akizwa abantu benshi twaje igikorane abona situation twaciyemo ndamubwira izi ntama zikijijwe zari kubizi ntama dutwara ku macuniro bakaturabira imisembesembe twari kuvyibuha ariko Imana ishimwe ko zino ntama twazihayezo ugira ngo nayo nizogira iki turabira uyu munsi ubuzima tubayemo birerekana ko Imana yaraturabiye Imana ducira inzira mu zira tandukanye so biba bimeze neza cyane Kigali ni open mic sinza kaja ubwira kajambo kifatishije ijambo ry'Imana y'uno mwaka cyane cyane ku barundi cyane cyane ku barundi bari hanze cyane cyane ku isi yose kugira ngo tugubwe neza umuntu abaza amatariki yavukiye ariko ntazi umunsi n'isaha ashobora kubwira niko kandi Imana yibiki iyo twereka nk'akarorero just katwereka ati nka programme katwereka ati Patrick imyaka 3 zobiri ngaho imyaka 5 ariyo abora arabazi inyoye nizo ari zisigaye cyangwa ngasanga ikweretse ko uzokwa mukora kakazi cakiye de kwa kundi nyine imyaka yose hagati jewe barampemukiye tumuga twama twiteze ko ibyo byagenze neza ejo bizogenda neza nico kantu Imana yatunyegeje kandi mugabo ariko ni sawa cyane erega ico kintu nico kituma Imana ibimana ku buzima bwacu ico kintu nico kigaragaza ubumana bw'Imana Dawidi aravuga muri Zaburi 39 wamenye imisi ya yose yo kubaho narabaho numwe ni yavuze ngo wamenye ivyo nzokora vyose bisikira ngo Imana yatanze akajyo ku muntu wese mu kubaho kwisi guhitamwo buryo ubuzima bwo ngaha kwisi n'amahitamo mbere birivuga ngo ndashize imbere yanyu umugisha n'umuvumo muhitemo ndashize imbere yanyu urupfu n'ubugingo muhitemo ubuzima n'amahitamo nico gituma kivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu Imana yihaye kumenya umunsi umuntu avuka ariko kandi igumana kumenya umunsi umuntu azopfirako je cyo nubwira umuntu wese icyambere batayari nk'uwiteguriye guhura n'Imana uko buke uko bwije wirinde kino kibazo benshi bakunda kuvuga ngo ni napfejo nzojahe erega uvuze ngo ni wapfejo uca wihana mu ijoro ariko wibaze iyo wari kuba warapfuye ejo wari kuburi he ico kizo gutuma ubaho ubuzima bwo kwitegura kuri uwo mwami ariko muri uwo mwanya w'imyiteguro Imana uyegere ikwiyereke iguhezagire igucira inzira mu vya buri munsi ico ndiko ndabwira abantu muri kino gihe ikanguro nurindire ko rikora abandi riherere ngaho nyene uherereye ugaragaze umuco w'Imana abatarabona Imana bamenye Imana ico nico kizo kugumiza muri presence yayo uzogira ubuzima bwiza muri Kristo iyo muri ko murasenga cyane muri bya bikorane ngo abantu barafise kumwe biguisha hama rero menga naye kuba jurambye turamuhamagara ze yiguisha ariko je nigeze kuvuga gutya igihe kimwe gize kumbwira ngo bajya abantu ngo urabasunika ndavuga icyo nikindi gitangaza nimba jewe no sunika abantu majana gutya bakagucyarimo ikindi gihe bambwira ngo bajya abantu murabipata ndavuga nikindi gitangaza yuko aba universitaire bose no bumvisha bagatembagara hasi nibugikorana nicyo nikindi gitangaza kubumvisha ngo mwijyamishe nze kwijyamika ico manura umuntu gusa nikimwe azo kwishikira hari amavuta ni bita eros nzikuni bawe bayitwa ngo donc ngo bayakora mu Buganda izo ni comment n'ubundi yego ngo ayo mavuta ngo bayasize ku ruhanga cyangwa bayakora muri Nigeria
ukoze ko umuntu aca guhasiga uyo muntu abikubwira kubera ko atoyazana aca yisiga aca kugwishura deja turabizi uko hatagwa bose nimba ari kuba amavuta kubera iki batogwa bose nimba ari amavuta umuntu yisize no ijya nisimwe Imana ikora kubishaka kandi bigiye mu byo kugwa bicavuga ngo peut-être nibibaho igihe haje ubwiza bw'Imana cyo bitasha Kena glory Musa yijije kubaka ingoro y'Imana abantu baraguye niyo Bible abantu batahure gusa so kana gushimire cyane je ndabashimiye cyane anashukuru tena